Gabi ikintu ca mbere kuri message honyene ndamubwiye ati ijana kwijana kuko abantu benshi bakunda gushima umuntu yapfuye bakaza kumugarukira ko yapfuye mugigi ari mu bitaro bafise ingorane batamugarukiye ko rero irya message yatanze naje ari muri jewe novuga irya ndirimbo mbere novuga ati ni nk'indirimbo y'Imana ni gospel. Yeah. Ubu nankandi kumwe n'umwe zo mumenyereye nakina sazo cy'amafilm mwana shaka ubu imbona ivyo tubona mengo asa nk'uwagiyemo cyane ariko sa no aririmba n'indirimbo zo guhimbaza Imana kuva kira cyane no wakuze mutanda kora mukije cyane amahoro meze neza cyane meze neza ndashima Imana. Wowe ndibaza indirimbo wayibonye neza uko biri kosi uyihamana utangana gute? Indirimbo mbo nayibonye mugosi wawe nayibonye ijana kwijana mugabe ikintu ca mbere kuri message honyene ndamubwiye ati ijana kwijana kuko abantu benshi bakunda gushima umuntu yapfuye bakaza kumugarukira ko yapfuye mugigi ari mu bitaro bafise ingorane batamugarukiye ko rero irya message yatanze naje ari muri jewe novuga irya ndirimbo mbere novuga ati ni nk'indirimbo y'Imana ni gospel. Yeah. Ariko imwe namwe okay nukucuza muri gospel nyene ari vya gospel kuza gushikika barimba profane bimeze gute umengo ntibikunda kuboneka cyane mino misi? Jewe novuga sinzi nikomeze sinzi ko abandi bantahura ndi umuntu nkunda gushigikirana ndakunda abantu bose je nibaza umuziki n'umwe itandukaniro ni message dutanga rero twese turabaririmbyi nkuko Spok sa muririmbyi na je ndumuririmbyi twese dutandukanira kuri message rero novuga yuko kuza kumushigikira ni bisanzwe kandi nawe nyene azoza kunshigikira kandi n'umwana mwiza adufasha byinshi kuri televiziyo urabona ko indirimbo zishiramo zose zabasekira na gospel umuntu nkore ntoreka kumushigikira. Spok simanzi giye kinini mbona muri kumwe hafi cyane nk'umugenzi bese wanashaka n'abantu kuko ndazi ko umujurase n'umurivyo bakoteza kugira ubugenzi uri kwa murabo n'umuziki ngene kuraduga ninge kuragenda umama utanga kuvuga uti Spok azoshikana hana Ondaziba mumenye kuva kera. Icambere ku manota ndamuhanuka ari umuntu mwiza yitonda aca bugufi yubaha abantu bose hanyuma ku kijanye n'umuziki novuga yaramaze imisi novuga yaragiye hasi adakora cyane mugabo yari akora ku by'ubunyamakuru cyane mugabo ko yagarutse novuga ati karibu kubera asanzwe akora neza afite indirimbo zifise ubutumwa bwiza nomubwira ati kuhaje kandi abandanye nta gutumwuga ntasubire kumara igihe atari karatanga message ko afite message nziza cyane ku bantu ndazi ko abantu benshi bari bamunyotewe. Akajama kebubwira ko nzi umuziki musange na Spok muri rusange. Akajama no mabwira abantu nuko bobananya badushigikira bakunda umuziki kandi bakarika kugira ivangura ngo gospel ngo sekira ahubwo bagashira imbere kumva message abantu batanga ibyo bindi bidutandukanya ntibifise agaciro. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Merci beaucoup.